Reka turabe rero urukino rwatanguye neza cyane. Reka turaba attention hagati mu kibuga, umupira watangujwe n'abarundi. Attention kwa Cedric Amis chomeka pasi neza cyane kwa Jrodiri Yongora. Umupira bariruka neza cyane abarundi ba Kamejeje chomeka pasi. Attention imbere za Maricon. Attention reka turabe uyu ninde hagati mu kibuga Mbeumo uyu mukinyi wa Cameroon afata umupira neza cyane arubaka baraduga neza cyane chomeka pasi. Attention erega ngo aho mwabantu mwe birakomeye imbere bya mu Burundi. Iyi ni shot ariko Nzima Rukundo afata umupira neza cyane yitonze. Uyu muntu arawufata neza cyane ninde ni Onana uyu musore wa Manchester United ariko aragenda avyitwaramwo neza cyane niwe agobotse iriza mu rya Cameroon. Attention rero baridogira neza cyane Christophe wa Cameroon. Attention kwa Mbeumo araduga neza cyane chomeka pasi kwa Bisaka araduga neza cyane imbere y'izamu rya Onezime. Attention reka turabe baratwishe mwabantu mwe imbere y'izamu Eagles and TV, Eagles and TV, we could cry. Oh. Ese nkuko twabemereye ko mu mwaka wa 2024 ko tuzobakorera ibikora inka noneho tukirinda gusinzira. Umusatirizi ntiyigera sinzira kuko murumva ko iryo zina utorimerita mu gihe woba usinzira canke witaho itiro gusumba akazi. Noneho twarabemereye ko uwo mwaka tuzokoma turi update tubazanira ikiganiro gikurikizwa n'ikindi. Ngira muri ko murabibona ko turiko turabikora ko atamusi numwe tutabaha gishasha kuri Igozan TV. Igozan TV rero nuko tuva mu ntara Gitega tuja mu ntara Karusi muri commune nziza cyane ya Gihogazi. Twakiriwe n'umusore akiri muto cyane afise ingabirano yo kuvuga amakuru y'inkino. Singereye kubabwira menshi cyangwa kuvuga menshi, umusatirizi mamuzi ko mu gihe ndabazaniye gishasha ntigira ndabarandira. Bamwita Boris, ni umuhungu akiri muto cyane ariko afise ingabirano yo kuvuga yo gutangaza umupira atari karawuraba ndetse ukibaza ko ari kawuraba neza na neza ku gitambara. Mutega amatwi rero twamwakire kuri Igozan TV kugira ngo ashobore kutubwira urukino rwabaye hagati y'u Burundi na Cameroon. Okay, spoza ko ari umupira uri kurawurorera hama uvuge utangaze gato dukoresheje imisegonda mike cyane. Okay, action. Yes, reka rero nkuko tubivuga dusipoze ko tugomba dukine na Burundi na Cameroon. Burundi na Cameroon. Yes, bakunzi ba Igozan TV twamaze gushikana ku kibuga uwanja wa Mukapa. Nkuko bisanzwe turi mu gihugu ca Tanzania. Igihugu ca Tanzania rero ni uwanja wa Mukapa ngaha aho bita Temeke. Twamaze kuba atuhashika rero ni Uburundi ni Cameroon. Uburundi na Cameroon twamaze kuba tuhashika mu kanya gato cyane biraboneka yuko kabisa haracha uwambaye. Twamaze kubona urutonde rw'abatangura mu kibuga ni 11 abo Burundi, eka hariho na 11 batangura ku ruhande rw'abakinyi ba Rigobert Song hariya mu gihugu ca Cameroon, aho Perezida wabo asanzwe ari 8 office yabiciye biracika mu migwi igiye itandukanye harimo na za FC Barcelona n'ahandi za Inter de Milan n'ahandi. Reka rero turabona ko mu kanya katarambiranye baraduha sinyare umusifuzi wo hagati mu kibuga aratanguza urukino. Reka turabe rero urukino rwatanguye neza cyane. Reka turaba attention hagati mu kibuga, umupira watangujwe n'abarundi. Attention kwa Cedric Amis chomeka pasi neza cyane kwa Jrodiri Yongora. Umupira bariruka neza cyane abarundi ba Kamejeje chomeka pasi. Attention imbere za Maricon. Attention reka turabe
uyu ninde hagati mu kibuga Mbeumo uyu mukinnyi wa Cameroon afata umupira neza cyane arubaka baraduga neza cyane comeka pansi attention erega ngo aho mwabantu mwe birakomeye imbere bya mu Burundi iyi ni shot ariko Nzime Rukundo afata umupira neza cyane yitonze afata umupira neza cyane yitonze kabisa tera imbere rero kwande kwa Frederic attention subiza umupira inyuma kwande attention kiri umupira neza cyane bitonze Onezime Rukundo asubirana umupira neza cyane asubirana umupira neza cyane kwa Yusufu Nyange hagati mu kibuga attention baridogira neza cyane attention antibiotique side Tibazonkiza attention imbere za neza cyane iri ni shot arari kuri kintu mwabantu mwe isho ariko umupira arawufata neza cyane uyu muntu arawufata neza cyane ninde ni Onana uyu musore wa Manchester United ariko aragenda avyitwaramwo neza cyane niwe agobotse irizamu rya Cameroon attention rero baridogira neza cyane Christophe wa Cameroon attention kwa Mbeumo araduga neza cyane comeka pasi kwa Bisaka araduga neza cyane imbere y'izamu rya Onezime attention reka turabe twishe mwabantu mwe imbere y'izamu yewe ruco Christophe Ndwarugirira ikosa rikoze gute mwabantu mwe yewe ibintu bakoze imbere y'izamu Cameroon kimwe Uburundi ubusa reka turabe bamaze no kuja guhereza batwara bacana n'umwanya reka turamye atashye hagati mu kibuga kwa Jordi Riyongora abarundi barasubiza reka turabe ko bagomba reka igitsindo canke se aba Cameroon nabo bashaka ica kabiri comeka pasi atashye imbere zamu birakomeye cyane atashye ndabira baragundagurana ikirato kivuza ubuduhera Abedi atashye imbere zamu rero sasa abarundi bararekura umukwaje imbere zamu ariko n'ababeri bamba umupira rawufata neza cyane erega vyakomeye imbere y'izamu vyakomeye ni kona ninda agiye kuyiconga attention ninde ni Jordi Riyongora ku ruhande rw'ibumoso uruhande rw'ibubafu kabisa niho bagiye kuyicongera reka turabe ni Jordi Riyongora atashye iconzereza cyane imbere y'izamu atashye birakomeye wapi umusore w'inyuma wa Cameroon na ukura yariko nindi kona abantu urabona ko bashaka igitsindo naco kugikuramwo reka turabe ninde ugiye kwiconga hariya ni antibiotique side Tibazonkiza attention ariconze neza cyane imbere za mu rya Cameroon birakomeye attention isho tariko umupira barawufata tera imbere neza cyane attention baratangura baridugira neza apasi za panapari attention reka turabe Cameroon hagati mu kibuga Jordi Riyongora rufata umupira ariko ikarata murabe neza batamuha ni ikarata itukura uziko byari bikomeye ariko ndabona yahagurutse nasho yabaye umupira ari nako ubandanya urabona ko ari umupira ushushe ku mpande zose reka turabe barahana ikosa kwa Mbeumo attention ari zamukira neza cyane hagati mu kibuga umupira barawufata Yusufu Nyange afise umupira hagati mu kibuga Cedric Amisi kwa Ruco ari dugira neza cyane kwa Jordi Riyongora pasi za panapari antibiotique kwa Abedi attention Karimu Makenze ari dogira neza cyane attention subiza umupira hagati mu kibuga kwande attention kwa antibiotique kwande attention comeka pasi nziza cyane kwa Karebu imbere y'izamu nimero 9 mwiza cyane attention imbere y'izamu birakomeye mwabantu mwe ishot Karebu attention
nari nabivuze ko haza kubamwo ugombora canke akaronka igitsina kigira kabiri, Cameroon kimwe Uburundi kimwe. Reka tubashimire bakunzi Zen TV, murabona ko twe twashitse mu ntara nziza ya Karusi, noneho muri komine nziza kandi abisubiyemwo, komine irimwo abantu basa neza, komine ifise ugwaruka rwinshi ndetse ugwaruka runakerebutse, aho nanabazaniye n'impano idasanzwe. Imbere yo kumenya ko afise impano idasanzwe kuvuga ibicuba, tumumenye ko canke kuyemwo iyindi mpano idasanzwe gutangaza urukino rw'umupira w'amaguru. Mbega nta radio nimwe irigera igusaba ko kumbure yo kurekrita canke yo gutwara kugira ngo ushobore kwitangariza umupira? Murakoze cyane. Ubundi byari byaregeze kuba, ariko hacabaho akagorane kuko hari Bujumbura, harabayemwo akagorane, rero ntivyahejeje ngo bibe nkuko twari twavyifuje. Ariko nibaza yuko ndacari muto kandi ibitaraza biri mu nyuma, ndacizera yuko ejo canke ejo ushobora gukunda. Ego waheruka kunyagirwa kera cyane, ariko nta ngorane kuko umupira hari anye hagati y'Uburundi na Cameroon ivyo vyakomeye vyakomeye cyane, ndetse mwana nyagiye yakoti yawe hari anye nta ngorane, ariko tuba turi mu kazi kose. Tugushimire, ariko kandi nongera saba our companies canke aba boss, bamwe nita aba boss, bamwe basanzwe basupportinga impano izi canke ziriya, uwo mwana arakenewe gufashwa cyane, ntagume aja kunywa inzoga gusa mu manzi. Oya nanje sindanabinezererewe, ico umuntu anebanezererewe kumbure no guteraje imbere kugira ngo ejo canke ejo nawe agire aho yishikanye, ace yongera agere ahashikanye abandi. Tugushimire cyane, murakoze cyane, musi mwiza na watwese. Eagle Zani TV, Eagle Zani TV, we could cry, oh.